Yes guys, nongere ndabaramutse kandi ndabaha ikaze mbere ya vyose kuri Anza Media. Ndabibutse kubana natwe mu gukora subscribe mwege mutarabikora. Ndabasaba kandi gusangiza inshuti zanyu ibiganiro dukora buri munsi kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Ndakwibutsa yuko yari Anza Media naho je umva kabari Fulgence nganji. Ndaguha ikaze mu kiganiro kidasanzwe, ikiganiro ngiye kubabwira ku makuru ariko aravugwa kuri Mkombozi Lucifer Nzeyimana Thomas kuva mu ntara ya Makamba, aho ariko mu minsi mike iyo ntara igiye guhinduka iyindi. Ibintu bigahinduka nkuko mubizi ikarata y'u Burundi yamaze gushigwa habona ibintu bigiye kuja mu bundi buryo. So tuva mu buryohe tuja mu bundi, tuva mu bwami ubu canke buriya twinjira mu bundi. Ndabahaye ikaze mu bwami bwa Anza Media. Tujane muri kino kiganiro kugira ngo ndababwire vyinshi biriko biravugwa ku muririmbyi Mkombozi Lucifer. Itariki yamaze gutangazwa nkuko mumaze imisi mubibona kuri post za Mkombozi Lucifer kuri social media zakoresha zitandukanye cyane ku mbuga uhwaniro ziwe zitandukanye, ku nkuta cyangwa pages ziwe zose, Facebook, Instagram, Twitter hamwe n'izindi za TikTok. Hose agenda acisha ko ibi bikorwa uko biriko biragenda. Indirimbo yitwa Ngiye Bujumbura. Indirimbo yitwa Ngiye Bujumbura, aho iyo ndirimbo abantu hirya no hino batanguye kunuganugana kabisa, bavuga amajambo menshi ati mbega Mkombozi ibi bintu byiwe nibikikweri ko yama atuzanira ibintu biyobeye. Mkombozi rero akaba yahisemo gukora iki gikorwa ubwo wagitangaje cyane. Niyo wumvise title y'indirimbo wewe nyene ubwawe uhita utangura kwibaza mbe basha iki kintu Mkombozi ashatse kuvuga iki, ashatse kutubwira iki. Ni kwigenekerezo rya mbere rero kwezi kwindwi indirimbo nshasha ya Mkombozi izo bigiye ahabona. Muri iyo ndirimbo Nzeyimana Thomas ngo azogaruka ku kibazo yagize ari hanze y'igihugu canke ari mu buhungiro. Nkuko yavyanditse ku mbuga ngurukana bumenyi asanzwe akoresha, ngo iyo ndirimbo izosohoka kuri uyu wa gatanu, ni kwigenekerezo rya mbere y'ukwezi kwindwi. Izo birimwo amagorwa n'ibibazo yagize akigaruka mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko mubizi iyo umuntu ari mu buhungiro ubuzima ntibuba bworoshe, bimeze nabi cyane. Mkombozi yanditse avuga kandi ko iyo ndirimbo yagize iyo ndirimbo irimwo kandi imibabaro yagize, yari yamutumye agira icyifuzo cyo gusubira mu mahanga, gusubira kuva mu gihugu. Kandi urumva ko ari ibintu bitoroshe, kiba ari ikintu gikomeye cyane iyo umuririmbyi abona ko ibintu bitameze neza kandi ukazubona arasubiye guhunga igihugu canke kuva mu gihugu. Urumva ko haba ari akantu katameze neza habe na gato. Amaze kwimvira gusubira imahanga, ariko kubera ngo ukwizera kuwagowe kumutera kutiyahura nako, ngo yararemye kabisa. Mkombozi akaba abishikirije mu gihe muri iyi minsi nyene hari yindi ndirimbo yumvikanamwo izosohoka, kandi iyo nayo akaba ari nyene inzu ya Pablo Tiken. Iyo nindi ndirimbo kandi Mkombozi azosohokamwo azokumvikanamwo, ariko kandi urumva ko harimwo akandi kantu kadatahuritse neza, kuko urumva afise uwundi miririmbyi bakoranye featuring. Nta kuntu ufise umuririmbyi bakoranye featuring ucusubira kandi ngo nawe usohora indirimbo yiwawe. Urumva hari hahandi hantu hacazamwo akabazo ka promo nkuko dusanzwe tubizi twese. Mwumva ko Mkombozi ko yaheruka gushira hanze indirimbo, iragushira habona akaririmbo kiwe haraheza amezi 3, akaririmbo kiswe Umugabo. None hari hageze koko bakunze umuziki namwe mutubwire mbega Mkombozi iyi ngingo afashe niyo. Haciye iminsi mike hari n'indirimbo ya Mkombozi bari kumwe na B-Face. None afise kandi iyindi ndirimbo bakoranye na Pablo Tiken. Mwumva gute koko ibi bintu? Mwumva gute gusohora indirimbo? Numva byari byiza, ariko Mkombozi murumva ko hano harimo akantu katameze neza, kuko iyo mwakoranye gikorwa n'undi muntu nacyo kiba gikeneye promotion, canke bashobora guhindura
byibuze umwe muri bo agasohora inyuma y'uyundi nivyo biba vyiza cyane iyo bagiye barahana umwanya nayo igihogwa nacyo reka tugihe ikaze. So guys, ntabarambiye rero reka ndagusabe gukomeza kugumana natwe, ukomeze ubanye natwe mu biganiro dukora buri munsi. Iyi ni Anza Media, ntituzigira tubatererana igihe cyose tuba turi ngaha ku bwanyu, ijwi muraryumva n'umusore wanyu nitwa Fulgence Nganji. Ndabasaba gukora subscribe mwege mutarabikora, maze bagubane natwe mu biganiro dukora buri munsi. Ndabashimira cyane kuba mwabanye nanje, mwakoze cyane. Ciao ciao, Imana ibahezagire.